kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radio Inzamba agateka kawe, radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance. Abacamanza umunani bashasha ba Sentare ntahinyuzwa bararahiye binjira mu mabanga yabo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 mu Myandagaro uyu mwaka wa 2023 imbere y'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yabasavye guterera mw'iterambre ry'ubutungane bw'Uburundi, bakaba intungane, bakagira ubuntu, bakitandukanya n'abandi bacamanza. Uno munsi babandanya gushira imbere ukudahana. Ihangiro abanonosoye ivy'amategeko babona ko ari umuzi w'ibuye. None imvo zoba ari izihe? Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugishikizwa na Je Bonfils Niyongere, nkaba ndabahaye ikaze. Kw'isi iyi si irimwo ibihendo vyinshi, bane bato. Devant Dieu tout-puissant, moi Rose Nkorera Imana, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, je jure de respecter la constitution. Inyuma yo kurahira kwabo bacamanza bashasha ba Sentare ntahinyuzwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariyemereye ko hariho ukunyinyurana hagati y'abacamanza bayoboka ukudahana, hamwe n'umukuru w'igihugu ashaka ko ubutegetsi bukorera abanyagihugu, ari naco gituma hagenywe abacamanza bandi ba Sentare ntahinyuzwa. Umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzana impinduka ziboneka mu gisata c'ubutungane, kuko bagiye muri Sentare ikurira izindi sentare. Kari uburongozi bw'igihugu, umukuru w'igihugu yahora agira instrument, ubucamanza akabugira igikoresho pour la répression. None umukuru w'igihugu avuga ati ubucamanza ahubwo dukure ikintu citwa akarenganyo, ikintu citwa iterabwoba tugikure mu gihugu. Mugabo ubucamanza avuga ati ahubwo twe dushigikiye répression, abagira iterabwoba mu gihugu, abarengera amategeko bakaba ari bo basasigwa indava n'ubwa mbere mu gihugu. Aho umukuru w'igihugu anyinyana n'ubutungane atari ko aburondera ngo bumukorere, arondera ko bukorera abene gihugu. None tubigumize uku, tubibimaramare ko je mu ndimvira. Ubutungane ni responsabilité internationale de l'État. La lutte contre l'impunité, c'est le devoir premier des Nations Unies. Kugwanya ukudahana. None ko ishiramwe mpuzamakungu ONU ritegeza gucungera mu bihugu yuko ibihugu bigwanya kudahana. Mu Burundi kaba nirirwa ndagwana mvuga nti dutegeza guhana. Mbwira umunsi ONU yaje kugira evaluation, je nkavuga nti ubucamanza ngira ndabufute kuko bwananiye. ONU izoba contre moi canke izoba contre la justice. Iyo abantu umukuru w'igihugu avuga ati dutunganiza abene igihugu bakanga, nuvana bagumutse mu gihugu, none bobo ni ntagondwaga. Ibwirizwa shingiro ntibahana boboga. Cyane amategeko y'igihugu, amabwirizwa y'igihugu ntabahana. None nimumbwire bazovuga yuko Burundi bushigikiye kudahana? Burundi je mpagarariye bushigikiye guhana. Nibwaba rero urwego rw'ubucamanza nabwo ruhagarariye kudahana, ubwo rwego tuzogwana nabwo kandi ho nizoshigikira. Mwebwe bashasha mwinjiye nimwava mugenda kuvuga ngo ni nka za Sentare twahoramo, mwumve ko ubu turiko dutanga iyindi ntumbero ku buryo buvuga muti twubahirize ubutungane twebwe nyene. Abakuvuga nabi uhezagire ndetse kuba umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politique force iyo Sentare ngo biragoye ko yoca imanza ku neza y'abanyagihugu. Kubw'uyo yahoze arongoye sendika y'abacamanza bo mu Burundi Simabu, ngo nta cizere umuntu yogira kuri Sentare ntahinyuzwa icira imanza abantu batigeze baronswa uburenganzira bwo kwiregura no kuburana. Oya, umukuru w'igihugu arihenda cyane kwibaza yuko Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ari ihagarariye ubutungane. Nta butungane buhari, iyo Sentare ahubwo iri mu bituma mbere isanamu isura y'igihugu itituka. Abantu bose babagwiza tunga amakungu yose agahararira ivo mu Burundi, kuko ari ibintu bakora bibaza ngo bavironkamwe inyungu za politike canke bagira bomore abo batifuza, mugabo bagasanga bije kugaruka kononera iyo ntwaro yo nyene ubwayo. Ndaguha akarorero kamwe gusa katarenga, ni ibintu biteye isoni bimaramaje biteye agahinda, aho kubona Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yarubahutse gucira urubanza abantu itigeze iburanisha
abantu itigeze yumviriza ikabacira urubanza rwo guherayo, hanyuma abo bacira urubanza bakanasaba yuko boronka dosiye kugira ngo bunguruze bakayimwa, mbere abo batumye bagatega ubwoba bakahava biruka. None iyo sentare itemera yuko umunyagihugu ashobora kwitwara, umunyagihugu ashobora gucirwa urubanza yumvirijwe, iyo sentare ntahinyuzwa yobihagarariye amategeko gute? Hanyuma rero nibaza yuko iruhande y'ukwitonda mu kuraba abo bagena, mu kuraba n'ingene bakora, hanyuma leta ikanirinda kubavogera, hariho bamwe bari bategerezwa guhanwa. Uhereye kuri urya gateretse Emmanuel yaragokeye igihugu, yaragokeye ubutungane, yaragokeye abanyagihugu, kandi ivyo igihugu c'Uburundi n'abakirongoye igihe kiri izina bazoteba babibone. Ubu unye imanza zirigwa zirasekera mu masentare mpuzamakungu, hanyuma ejo uzokumve leta y'Uburundi isubiye gucibwa ivyitegerezwa kuriha, isubiye gucibwa ivyitegerezwa gukorera canke ivyitegerezwa kuriha indishi abo yarenganije, kandi ivyo byose babigize babibona, ivyo byose vyatumwe nako kagwi k'abacamanza babagira ibiturire. Abacamanza niryo abacamanza batubahuka kubahiriza amategeko, bize amategeko yategezwa gukingira igihugu, akanakingira umwuga wabo, amategeko yategezwa no guteza imbere uwo mwuga wabo. uzukora ibyo uhora ashaka. Muriyumviye ko imanza zagondagonde iyo sentare ca co kimwe n'izindi sentare zituma ishusho y'igihugu itosekara mu makungu. Nino ngaha nyene duciye dusozerera ikiganiro ku isoko, mwariko mugishikizwa na Je Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro ku isoko.